Muy buenas tardes a todos los Mwiriwe ministros y a todos neza los abakozi hermanos b'Imana mwese na bene data en los bose diferentes países abakoraniye mu bihugu que están bitandukanye conectados en esta reunión que abihuje tiene el misionero Miguel na Bermúdez kirya Marín gikorane missionnaire Miguel allá Bermúdez en Marín afise México, hariya muri en el Mexique lugar donde él se encuentra ahantu junto con todos los ari ministros y ari hermanos kumwe y n'abakozi b'Imana hermanas. na bene data n'abashiki Hoy, bacu uyu sábado munsi 18 kuwa de febrero de gatandatu este cumi año n'umunani z'ukwa kabiri mw'uno mwaka 2023, wa 2023 le agradezco al misionero Miguel Bermúdez Marín que ndakengurukira nos missionnaire concede Miguel Bermúdez Marín esta bendición de ampaye poder enviarle uyu estas palabras de mugisha wo saludo gushobora kurungikira ijambo ry'intasho y pedirle a Dios su hamwe bendición no gusaba Imana imigisha sobre todos yayo ustedes ndayisabira umwe y wese muri sobre mí mwebwe también en ndetse este tiempo nanje final ngenda en el cual ndayisabira estamos muri iki gihe viviendo, ca nyuma iki turiko lo turabamwo cual nos concierne a cada uno de nosotros conocer y saber arico umwe wese akwiye cuáles son las kumenyamwo promesas que Dios tiene amasezerano para nosotros, Imana idufitiye las ayariyo cuales las cumplirá ariyo masezerano en su debido izoshitsa momento. mu gihe nyaco. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ivyicaro Estamos ndabinginze en el turi tiempo mu gihe de adopción. c'ukuragwa mu mwuzuro. Por lo tanto, es un tiempo Kubw'ivyo rero ni igihe muy, pero que muy importante igihe gikomeye kandi gikomeye en cane el cual estamos siendo preparados arico turiko para twiteguramwo pronto kugira ngo vuba obtener ese cuerpo eterno y turonke glorificado uno mubiri uhoraho que uhawe Él ubwiza prometió para nosotros, uwo los que yadusezeraniye estamos vivos, twebwe abakiri los que bazima permanecemos vivos, twebwe bazoguma porque así Él turi lo habló bazima kuko en 1 de Corintios uko niko 15, yabivuze mu Bikorinto ba mbere igice y ca 15 también ndetse en 1 de no mu Tesalonicenses Bitesalonike ba mbere capítulo 4 igice ca 4 y diferentes escrituras, ndetse no mu vyanditswe las bitandukanye arivyo van a estar cumpliéndose en este bizoshitswa tiempo final, muri kino gihe ca en nyuma esta generación muri runo runganwe que estaría viva uru y ruzoba estaría siendo ari preparada ruzima nuko para rukaba recibir ruriko las promesas ruritegura que kugira faltan ngo por ser cumplidas ruronke amasezerano asigaye en atarashitswa este tiempo final, muri kino gihe ca nyuma en la última generación mu runganwe rwa que nyuma estaría viviendo en ruzoba estos cuerpos rubaye muri ino terrenales mibiri yo ngaha y que kw'isi estarían nuko palpando bakazoba en estos bariko cuerpos terrenales barakabakaba muri ino mibiri yo ngaha kw'isi todo el fin del programa divino iherezo en medio de ryose la raza humana. ry'umugambi w'Imana hagati mu biremwa O sea que abantu esa es la raza, ni ukuvuga la yuko generación ari ubwoko de hijos e urunganwe hijas de Dios, bw'abahungu escogidos n'abakobwa de Dios, b'Imana batonejwe que n'Imana estarían en este planeta abazoba Tierra bari ngaha ku mubumbe w'isi experimentando bariko por última vez barabona lo que es pasar por ku esta nshuro tierra, ya nyuma ico arico hacer contacto guca con la ngaha vida kw'isi eterna, guhuzwa n'ubugingo ser budashira preparados no kwitegura para obtener kugira ngo la transformación baronke y luego ser uguhindurwa hanyuma transformados y luego ser bahindurwe raptados. hanyuma banyakugwe O sea, este proceso no kuvuga ngo iyo nzira que Dios ubwo rugendo nos ha permitido tener en Imana este tiempo yatwemereye kugira por muri kino gihe predestinación, kubwo porque gutoranywa usted y yo no kera escogimos este kuko tiempo, we sino que nanje fue si Dios twe twatoranije iki desde gihe antes de la fundación ahubwo del ni mundo que Imana nos uhereye escogió kuva isi itararemwa para niyo que yadutoranije pasáramos por este kugira planeta ngo Tierra, tuzoce ngaha ku como mubumbe pasó w'isi por este planeta nk'uko Tierra los diferentes baciye ngaha ku mubumbe escogidos de Dios w'isi de las abatojwe diferentes n'Imana dispensaciones y batandukanye mu edades biringo bitandukanye n'ibihe y hicieron bitandukanye contacto con el nuko programa baraheza divino bahuzwa en el n'umugambi cual w'Imana ellos uwo bo estuvieron manifestados aquí en la bariko tierra bagaragariramwo ngaha kw'isi y nosotros natwe como hijos de Dios de este nk'abana tiempo b'Imana final bo muri iki gihe ca hemos nyuma entrado a formar parte de ese gran twarinjiye programa divino tuba abagize uno y mugambi Dios ukomeye w'Imana nos ha colocado kandi Imana en yadushize la etapa mu ntambuko más importante de su ikomeye programa, cane y'umugambi la wayo dispensación más importante de su ikiringo programa, gikomeye cane c'umugambi en wayo donde Él aho yo nos ha colocado en esta yadushize tierra ngaha para kw'isi primeramente hacer contacto kugira ngo con bwa la mbere vida na eterna, mbere que es duhuzwe n'ubugingo recibiendo budashira al ariko Señor en su ari primera ukwakira venida, umwami mu kuza kwe kwa y mbere así hemos obtenido ese cuerpo uko niko rero eterno twarose urya mubiri de uhoraho la sexta wo mu dimensión, buringanire bwa porque la gatandatu teofanía kuko es teofaniya eterna. En ni el campo teofaniya espiritual ihoraho hemos mu obtenido buryo ese bw'impwemu cuerpo twararose eterno, umubiri o uhoraho sea, esa ni teofanía ukuvuga que ngo viene de irya la gran teofaniya teofanía de Dios. yavuye kuri iyo Por teofaniya lo nkuru tanto, en el y'Imana campo kubw'ibyo espiritual rero mu buryo bw'impwemu ya tenemos ese cuerpo eterno, turafise uyu mubiri el cual uhoraho
ari es wo teofánico. ari umubiri wa teofaniya, Y luego hanyuma tendremos tuzoronka el cuerpo eterno umubiri glorificado, uhoraho uhawe lo cual ubwiza, esa teofanía ari que wo ha venido de Dios iyo y es teofaniya yavuye eterna, ku mana kandi ikaba entrará ari a este ihoraho, cuerpo izokwinjira y nos mw'uwo transformará. mubiri O sea, iduhindure. seremos Ni cambiados ukuvuga ngo tuzohindurwa, y así nuko obtendremos duheze ese turonke cuerpo eterno, uno mubiri pero físico. uhoraho O sea, ariko será ya ufatika. algo Ni ukuvuga ngo físico, kizoba ari ikintu gifatika pero kiboneka eterno. ariko gihoraho, No como el que tenemos ahora, que si es nk'uyu dufise temporal. ubu ari wo umara akanya gato, Y kandi es la generación ni urunganwe que por última vez ku nshuro ya nyuma experimenta nigo el urubona nacer de nuevo ukuvuka ubwa por medio kabiri de biciye creer en su primera mu venida kwizera ukuza kwiwe kwa mbere, y experimenta ndetse kandi o experimentará bakabona canke bazobona el tener ese cuerpo eterno y ukugira glorificado uyu mubiri estando uhoraho vivos. uhawe ubwiza bakiri bazima. O sea que es la Ni ukuvuga generación yuko ari más urunganwe privilegiada, ruhiriwe cane, porque kuko en esa generación muri urwo de runganwe hijos e hijas de Dios, rw'abahungu escogidos n'abakobwa de Dios, b'Imana batonejwe pertenecientes al n'Imana, cuerpo abo místico de mu mubiri Cristo, w'ibanga wa pero en la Kristo, etapa de piedra ariko mu angular, en la ntambuko etapa y'igihe de la cy'ibiriko zifuruka, dispensación del intambuko reino, y'ikiringo en una nueva c'ubwami, dispensación, mu kiringo gishasha, es la generación ni que urunganwe, está ni urunganwe experimentando ruriko rurabona esas dos grandes bendiciones, iyo migisha ibiri ikomeye la cual ya cane, obtuvimos una, ariyo twamaze que es kuronka umwe, recibir ariwo ari al Señor ukuronka en su primera ukwakira venida, umwami y mu kuza hemos kwiwe kwa obtenido mbere, el cuerpo kandi teofánico de twararose la umubiri wa sexta dimensión, teofaniya wo mu y buringanire bwa gatandatu, experimentaremos kandi la tuzonakabakaba, bendición de recibir la tuzonabona segunda venida umugisha wo kuronka ukuza kwiwe kwa y kabiri, obtener nuko duheze la turonke bendición umugisha de al creer wo en su segunda kwizera venida, ukuza kwiwe obtenemos kwa así la kabiri, fe turonke bityo de rapto, kwizera la kukunyakugwa, fe de ukwizera ko transformación, y guhindurwa, seremos kandi y tuzohindurwa, experimentaremos kandi las tuzobona, bendiciones que tuzokwakira trae el imigisha cumplimiento de izanywe la segunda no venida. gushitswa kukuza kwa kabiri. O sea que Ni es ukuvuga ko una generación ari urunganwe privilegiada. ruhiriwe cane, Somos turi los escogidos de Dios, abatoranijwe n'Imana, los hijos e hijas de Dios abahungu n'abakobwa más b'Imana privilegiados bahiriwe cane, que ha pisado este abaciye planeta Tierra, un ser kuri uno humano. mubumbe w'isi, ikiremwa muntu. Pero antes Ariko imbere de obtener ese cuerpo yo eterno kuronka glorificado, uno mubiri uhoraho uhawe ubwiza, estará pasando por esta etapa de prueba, tuzoca muri ino para ntambuko yo obtener gupimwa kugira ngo esa turonke adopción, uku kuragwa mu esa mwuzuro, transformación uku guhindurwa en este día postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Y en Kandi medio de toda esa preparación, muri uko kwitegura kose, la humanidad ibiremwa abantu estará pasando también bizoba biriko biraca kandi byongeye por ciertas etapas mu ntambuko en donde zitandukanye, es la preparación y será la aho preparación ari ukwitegura kandi azoba ari para ese ukwitegura, glorioso reino ukwitegurira ubu bwami que bw'ubwiza está bw'imyaka pronto igihumbi, por comenzar. ari bwo vuba bugiye Pero gutangura. antes sabemos que hay Ariko bwa mbere turazi yuko varias hariho promesas amasezerano y menshi profecías que se hamwe tienen que cumplir, n'ubuvugishwa bwinshi butegerezwa las gushitswa, cuales ari bwo Dios estará cumpliendo Imana a izoshitsa, medida que Dios va uko desarrollando Imana izogenda irateza esta imbere ino de todas las ntambuko cosas que y'ibintu están byose contenidas biri dentro imbere de la media hora de silencio. mu nusu y'isaha, mu nusu y'isaha y'agacerere. Nos dice Turabwirwa en el libro del profeta Isaías, mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya, en el capítulo 13, mu gice ca 13 verso 6 murongo wa 6 en adelante, ukabandanya. vamos a ver aquí, Katurabe hano podemos comenzar turashobora guhera desde el capítulo duhere ku murongo 1, vamos a comenzar wa desde el mbere. capítulo 1, Reka duhere dice, ku murongo wa mbere, haravuga ngo:
profecía sobre Babilonia imburi yo kuri babuloni revelada a Isaías iyo hijo de yesaya mwene amosi Levantad yeretswe bandera nimushinge sobre un ibendera alto ku musozi monte, muremure alzad la voz a w'uruharabuga ellos, shirijwe alzad la hejuru mano para que mubahamagare entren por mubakure puertas de kugira ngo príncipes. bace mu birimba Yo by'abaganwa mandé a mis nahaye consagrados, icagezwe abo asimismo ntirobanuriye llamé a mis mbere valientes nahamagaye para mi abahizi ira, banje a bo los que se n'abanyirahira alegran bampayagiza con mi gloria. kugira ngo bashitse ivyo Estruendo uburake de bwanje multitud en los bwagabiye montes, umva uko guhinda como de mucho kw'igugu pueblo, ku musozi estruendo de nk'uko ruido igitero de gikomeye reinos, de naciones umva uko reunidas, rwamo rw'amahanga Jehová de los y'abami ejércitos akoraniye pasa hamwe revista a las uhoraho tropas n'ingabo para la ariko batalla. arakoranya ingabo Vienen de lejana azitegurira tierra, intambara de lo ziva postrero mu de los gihugu ca cielos, kure ku mpera Jehová y'ijuru y los uhoraho instrumentos de su azanye ira azanye para n'ibigwanishwa destruir toda la tierra. vyo gushangashirwa Ahí escribe kwiwe Apocalipsis 19, guhonya del igihugu 11 al cose 21, yandika y ivyahishuro cumi Malaquías n'icenda 4, kuva ku icumi na del rimwe kugeza ku 1 mirongo ibiri na rimwe al 6. n'amaraki kane kuva kuri rimwe kugeza kuri gatandatu Y ndetse también Apocalipsis 11 del yandika 15 al n'ivyahishuro cumi na 19, rimwe kuva ku icumi na gatanu kugeza ku icumi y 6 n'icenda del 12 na al gatandatu 17. kuva ku icumi na kabiri kugeza ku icumi n'indwi Aullad, porque cerca está nimuboroge el día de kuko umunsi Jehová, w'uhoraho uri vendrá hafi como asolamiento uzoza del ari Todopoderoso. umunsi wo guhonya Por uvuye tanto, kwishobora byose toda mano ivyo se bizotuma debilitará amaboko yose y adendebuka desfallecerá todo n'umutima corazón w'umuntu de wese hombre, y se ushonga llenarán de terror, bazokwiheba angustias y dolores, umubabaro se apoderarán n'uburibwe de ellos, bibafate tendrán bazobabara dolores como nk'umugore mujer de parto, ari ku se nda asombrará cada bazorabana cual al mirar bomigwe a su kandi mu compañero, maso su habo rostro hazohindurira de llamas. nk'umuriro He aquí el día de Jehová eho viene umunsi terrible w'uhoraho y uraje de nirubura indignación y kigongwe ardor de ira uzananye para ishavu convertir la n'uburake tierra en soledad, bw'inkazi Israel ngo de uhindure ella a igihugu sus imisaka pecadores. ugeseze Por lo cual las abanyabyaha estrellas de los baho cielos y ngo sus bagishiremwo luceros no darán su kuko luz, inyenyeri zo y el sol se kw'ijuru oscurecerá n'uburunda al bwazo nacer, y la bitazokwaka luna izuba no rizocura dará su umwiza resplandor, rikirasa y castigaré n'ukwezi al mundo por su ntikuzobonesha umuco maldad y a wako los impíos por kandi su nzohonya iniquidad. ab'isi ku bw'ibibi Y haré vyabo que cese la n'abanyakibi arrogancia de ku los bw'ukugabitanya soberbios, kwabo y nzomara abatiré amanyama la abibone altivez no kwishira de los hejuru fuertes. kw'abantu babatera En el libro de los sellos, bagatera bwoba nos nzogusubiza dice hasi mu gitabo en la página c'impatanijwe turabwirwa ku rupapuro 365, rw'amajana 335 el hermano Branham leyendo mwene data allí Branamu ariko asoma esta ngaho escritura de iki Isaías canditswe capítulo co muri 13, Yesaya igice ca 13 nos dice allí en esa aratubwira parte ngaho donde dice muri ico aullar, gice aho porque atubwira cerca ngo está el día de Jehová. nimuboroge kuko umunsi Él w'uhoraho dice el uri día de hafi Jehová es igual aravuga ngo con umunsi w'uhoraho Moisés bingana y Elías. hamwe na Y Mose en la página na Eliya ku rupapuro 366, rw'amajana 336 donde él naho termina aho esa asozera escritura de iki Isaías canditswe co muri capítulo 13, Yesaya igice ca 13 dice, aravuga ngo donde dice, aho y havuga el ngo sol se ati n'izuba oscurecerá rizocura umwiza en naciendo. ikirasa Vamos a ver aquí. reka turabe hano Y el sol se oscurecerá al izuba nacer, rizocura umwiza y el sol se rikirasa oscurecerá al nacer, n'izuba rizocura umwiza Escribe rikirasa sol, escribe yandika ngo arriba izuba Cristo, hejuru yandika ngo y Kristo dice, y la luna no echará su aha resplandor, y havuga ngo escribe n'ukwezi arriba ahí la ntikuzobonesha iglesia. umuco wako aca yandika ngo ishengero Cuando yahanditse ngo termina ahí ishengero en el capítulo arangije 11 ngaha mu gice ca cumi na rimwe de esa escritura de Isaías muri 13, iki canditswe co muri Yesaya donde 13 termina ahí en la página 366, aha arangiriza ku rupapuro leyendo Isaías 336 13, asoma Yesaya en el 13 último verso ku 11 murongo wa dice, y mbere wa abatiré 11 la altivez de haravuga los ngo kandi fuertes. nzohana Y ab'isi escribe, ku bw'ibibi esto será byabo Moisés yandika y ngo Elías uwazoba ari Mose na Eliya baje Ahora nos dice el hermano rero William turabwirwa na mwedata William el mensaje mu butumwa que es un extracto n'agace k'ubutumwa de ubutumwa las profecías. Es el k'ubuvugishwa tomo número ni igitabo 8 c'umunani de este folleto de las profecías del fin muri del kino tiempo. gitabo buvugishwa bwo kwiherezo En la parte ry'igihe 8, mu en la gice página c'umunani ku 43 rupapuro rwa dice 43 abajo haravuga 43 y 44. hepfo ku Y ahora 43 na hemos visto que la 44 voz de rero Cristo, twarumvise la yuko voz ijwi de rya Dios va a Kristo ijwi estremecer ry'Imana ko no rizonyeganyiza solamente la tierra. sisi gusa Vamos a leer el extracto reka donde él dusome está umurongo citando aho aquí, que es yariko en el arasoma libro de las hano edades, niwo mu gitabo c'ibihe en la página vy'ishengero ku rupapuro rwa 331 na 332 arriba
haruguru en esta página kwa runo 43, rupapuro rwa 43 mu gitabo 48, la gice profecía del fin del c'umunani tiempo. ubuvugishwa bwo kuherezo ry'ibihe. vamos a leerle el extracto que Reka él leyó dusome allí. umurongo yasomye Esto ngaho. es del mensaje Ubu ni wo del mu cielo, nos butumwa están apurando, bwitwa ngo hagamos todo mw'ijuru rápido ko y bien hecho. barihuta Predicado el dukore sábado byose 4 de n'ingoga kandi diciembre del tubikore neza 2004 bwavuzwe en kuwa Bogotá, gatandatu Colombia. zine z'ukwa 12 Dice, muri 2004 Bogota ven Colombia. aquí en la página Yaravuze ngo murabe ngaha 361 ku y rupapuro rwa 331 na 332 dice, haravuga ngo mu bihe hemos tenido un by'ishengero presidente católico twaragize y sin duda umuperezida tendremos w'umugatolika otro. kandi nta ¿Qué es nkeka lo que tuzogira queda? uwundi. Nada, Mbega niki con la gisigaye? excepción Nta de kindi na kimwe Hebreos 12:26. uretse abaheburayo 12 La voz del cual 26. entonces conmovió Ijwi la ryiwe tierra, mas ryanyeganyije ahora ha isi, denunciado, ariko diciendo, ubuho aún una aratangaje vez, y aravuze yo ati conmoveré no hasigaye solamente rimwe la gusa tierra, ngatigitisha mas si aún isi el gusa cielo. ariko n'ijuru Una naryo. vez más Dios sacudirá la Iyindi tierra, y nshuro esta vez Imana caerá izonyeganyiza todo isi, lo que kandi puede ico gihe ser ho derrumbado. ibintu byose bishobora kunyeganyega Entonces, bizotembagara él la bigwe. renovará. Nuko En marzo izoyisubiza de itoto mu kwa gatatu 1964, mu aquel gihumbi magana cenda mirongo itandatu na kane ya nyamugigima yo muri Alaska kuwa gatanu mweranda yanyeganyije isi yose nubwo itayikuye mu kibanza cayo. Imana yari kwirakebura gusa mu kunyeganyega kw'isi yose ivyo vuba cane izokora mu rwego rw'ikirenga yo izocira urubanza iyi si yapfumwe n'icaha mu mituragano za nyamugigima. Bene data na bushiki bacu ari ahantu hamwe gusa hashobora kwihanganira uko kubomborana, kandi aho hantu ni mu mukuku w'umwami. Rero mwenda William nawe aravuga ngo rero twumvise yuko ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana ko rizonyeganyiza atari isi gusa ahubwo n'ijuru naryo, kandi ivyo bihuye n'ubukozi bw'imyelayi ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo atari ubundi uretse ubukozi bubiri buzoba bwamaze kuragwa mu mwuzuro. Kubw'ivyo rero muri ico gihe aho mu mwuzuro hazoba hari kwashikirizwa ubwo buvugishwa, azoba yamaze kuragwa mu mwuzuro, uwo azoba arimwo ubwo bukozi, kandi mu yandi majambo azoba yari igitabo gihesha uburenganzira. Mu yandi majambo azoba afise ijambo rirema ariko ararivuga, kandi n'ibintu biriko biraba. Aheze azane bityo biciye mu ijambo rirema umugisha ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu gitabo c'imirongo, reka tubanze duhagarare gato hano mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 42 agace k'amajana 346 haravuga ngo rero umuntu nari ngiye kubinuma ariko ngiye kubivuga. Umuntu ni nyene ububasha bwose, ibyo ntimubyizera, ariko niwe umuntu yiyeguriye Imana mu by'ukuri ni nyene ububasha bwose. Ntiyabivuze muri Mariko 11:22 ati hagize ikintu uvuga ntukekeranye mu mutima wawe ati kizoba. Urashobora kuronka ico wavuze. Mbega bigenda gute iyo ba nyene ububasha babiri bahuye? Iyo Imana n'umuntu bahuye biciye mu bubasha budasanzwe, ari ikintu gitegerezwa kunyeganyega. Ico uvuga ukoresheje ububasha burema bwa nyene ububasha ariyo Mana, ukamenya ko yabisezeranye kandi ko yabivuze mu ijambo ryayo, bituma haremwa ububasha buja hariya bugatuma ivyo bintu biba ibintu bitari bihari. Ubwo bubasha butuma bibaho kuko ba nyene ububasha babiri baba bahuye. Yandika ngaho ngo ukuragwa mu mwuzuro, ba nyene ububasha babiri kubwo kurema, ubwo kuremwa kw'ibintu. Murabe ivyo uko nukuragwa mu mwuzuro, uko buno bukozi aribwo turiko turabwirwa ngaha na mwene data William, nibwo buzoba bufise, kuko bo bazovuga ijambo. Nuko ni ukuvuga ngo ubwo bukozi buzoba bufiswe n'igikoresho c'Imana, kandi bazoba barazwe mu mwuzuro muri no ntambuko kw'iherezo, aho hazoba hariko haraba izo za nyamugigima ndetse no kunyeganyega kw'isi gutandukanye, hamwe n'ibintu byose bizoba biriko biraba muri iyo minsi ya nyuma. Aha haravuga yuko azoba yamaze kuragwa wa mwuzuro, ubuzoba ari mwubwo bukozi. Ni ukuvuga ngo azoba ari ijambo rirema ririko riravugwa
rivugwa n'akanwa k'umuntu. Kandi bandanya kuvuga ngo hamwe ndata William ku rupapuro rwa 44 muri kino gitabo turiko turasomamwo igice c'8 c'ubuvugishwa bwo kuherezo ry'ibihe. Kandi hazoba hariko haraba igikorwa cihuta aho Kristo azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose. Rero murabe ingene ngaha havuga yuko muri ico gihe aho ubwo bukozi buzoba bwarazwe mu mwuzuro, nuko bukaba buriko burazana umugisha biciye mu ijambo rirema. Uyo mugisha kw'ishengero mugeni ryo muri iki gihe ca nyuma, nimurabe igikorwa cihuta kizoba kiriko kirakogwa, ukwegeranwa, umuhamagaro. Rero murabe igihe hariko hararobwa, aho haza amafi y'ubwoko bwose muri urwo rusenga. Ariko turabwirwa yuko kuherezo ry'ibihe ko azorungika abamarayika b'imbutsi baza kurobanura, gutandukanya. Aho rero niho hari ico gikorwa cihuta, aho Kristo avuga ngaho, aho Kristo azoba ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose. Hanyuma amaze kuzuza ishengero, nuko azoca azura abapfuye bamwizeye, kuko Kristo azova ku ntebe yo kutuvuganira abazure bari mu mubiri hawe bwiza. Kandi azoba yahindutse, yaretse kuba umuhereza umukuru n'umwagazi w'intama, yabaye intare n'umucamanza w'isi yose, n'umwami w'abami n'uganza abaganza. Mu yandi majambo, aho hazoba hamaze gutangura akandi gace gashasha canke intambako shasha, aho hazoba hamaze gushika ku iherezo ikiringo c'ubuntu. Kandi turazi yuko ikiringo c'ubuntu ko carangiye, kandi vyongeye turazi ko iryo rembo ry'imbabazi z'Imana ko ryugawe. Kuko murabe ahabandanya kuvuga ngo hanyuma ntihazoba hakiri irembo rifunguye mu kiringo c'ubuntu, ahubwo hazoba huguruye irembo ry'ikiringo c'ubwami, ariryo rembo ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni Kristo irembo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Murabona yuko buri gihe ni Kristo umusigwa irembo aho umuntu ategerezwa kwinjirira. Ni Kristo niwe rembo mu kuza kwiwe kwa kabiri, nk'uko Kristo yabaye irembo mu kuza kwiwe kwa mbere mu kiringo c'ubuntu. Ni Kristo irembo mu kiringo c'ubwami mu kuza kwiwe kwa kabiri. Rero murabe ngaha mu gitabo c'icigwa kivuga ku kunyakugwa, turabwirwa na Mwendata Branham ku rupapuro rwa 36 haravuga ngo rero nari gushobora mbega ni gute umuntu afise ubwenge yoshobora kuvuga yuko inkumi yari gusama inda? Bose bari babirindiriye, byari vyavuzwe, kandi kwari niko umwami agize. Vyategereza kuba ndi ku rupapuro rwa 36 hepfo. Kandi byari niko umwami agize, vyategereza kuba koko ryari ijambo ry'Imana, kuko ryari ijambo ry'Imana hariya mw'itanguriro, igihe yabiba rwa rubuto hamwe munsi y'ikiyaga. Igihe byose byari ubusa gusa, nuko umwijima ugatambatamba hejuru y'idamba. Muravyumva, vyategerejwe kuba umunsi runaka haciye imyaka 800 inda y'inkumi yarasamye urubuto rw'Imana, rwari urubuto rwaremwe. We yarabyaye umwana, uwo mwana nyene ahagaze ngaho kuri wa munsi yaravuze ngo Lazaro sohoka. Nuko umuntu yari yarapfuye haciye iminsi 4, amazuru yiwe yari yiciye, kandi yari yatanguye kubora. Ku murango arasohoka ava mu mva. Ndetse kandi Yesu yaravuze ngo ntimutangazwe n'ivyo, kuko isaha ije aho abantu bose bari mu mva bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana. Aho aca arerekana cane, no kuvuga ngo yaciye akarongo munsi aravyiringitiza, aho avuga ngo bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana. Kuko nk'uko Lazaro yumvise ijwi ry'umwana w'Imana ngaho igihe yavuga, akavuga ati Lazaro sohoka, iryo jwi ryumviswe n'uwo yari ari ngaho, hari ku murango. Ni kuvuga
yazanye ubuzima, yazanye umuzuko kandi awuzanira uwo yari yamaze gupfa. Ni ukuvuga ngo asinziriye, kuko abana b'Imana ntabwo bapfa ahubwo barasinzira, nk'uko yabibabwiye hariya igihe yavuga ngo Lazaro ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Hanyuma yavuze ngo Lazaro yapfuye. Rero mwumva ingene Lazaro nyuma yo kumara iminsi 4, ni ukuvuga ngo yariko arabora. Ibyo bishushanya abo bose bavuye mu mubiri, atari abo mu gihe cyacu gusa, ahubwo abo mu bihe byose. Ni ukuvuga ngo nta nzitizi zizohaba kuri uwo yaretse yavuye mw'uno mubiri wo ngaha ku isi upfa kandi ubora. Ni ukuvuga ngo yasinziriye, ni ukuvuga ngo yapfuye agapfa akava muri uno mubiri ufatika umara igihe gito. Ntabwo bizomubuza, yaba ari imyaka ingaha amaze yarapfuye, azokumva ijwi ry'umwana w'Imana, ijwi ry'umusigwa w'Imana, kandi azozuka nk'uko byagenze kuri Lazaro. Ibyo nyene byashushanijwe na ka gafi igihe kari kamaze inusu y'isaha kapfuye. Ni ukuvuga ibyo bishushanyo byose hamwe n'ibyo bintu byose byabaye bishushanya iki kintu muri kino gihe cya nyuma, uno muzuko w'abo bose bavuye mu mubiri. Rero igihe avuga ngo, twarabisomye mu murongo, havuga ngo ahavuga ko abapfuye bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, aho muri Yohana igice cya 5 mwazo n'inyigisho twasomye. Mwidataburiyamo nawe acandika ngo mu mubiri, ni ukuvuga ngo azoba ari umusigo w'Imana, Imana izobivuze ngaha ku mubumbe w'isi. Mu mubiri w'umuntu niwe azovuga ijambo ry'umuzuko. Nuko abapfuye bazokumva iryo jambo, hanyuma bazuke baze bazotwiyereka twebwe twese. Bananya kuvuga hano ku rupapuro rwa 36 werekeza ku rupapuro rwa 37 mu butumwa ukunyakugwa. Aravuga ngo bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana. Yohana 5 byaravuzwe, bitegerezwa kuba, hazoba ukunyakugwa. Yandika ngo hazoba kunyakugwa. Mu butumwa bwanje bwa nyuma muri California, igihe niyumvira yuko ntazogaruka ukundi, narapfugishijwe yuko ibisagara bya Los Angeles ko bizoja munsi y'inyanja, kandi uko niko Umwami agize, nuko bizoba. Ico gisagara carashitse ku iherezo, nta byizigiro bigihari. Mbega ni ku isaha yihe sinzi igihe carico, ariko kizokwibira mu minsi mike nyuma ya wa munsi w'itariki 19 z'ukwa 4 1965 hatanguye za nyamugigima. Benshi muri mwebwe abantu muribuka igihe twari duhagaze hariya turi hamwe kwa Ryabuye, igihe wa mumarayika yamanuka, kandi habaye umuriro n'imico yavuye mu ijuru. Twese iza ku rutare twari turiko, hariho amabuye yasituwe hejuru ku musozi, asiturwa n'agashururu. Habaye imituragaro 3 ikomeye cyane. Hanyuma ndavuga ngo mwibuke, habaye imituragaro 3 ikomakomeye. Hanyuma ndavuga ngo ibihano bigiye kugwa ku gice cy'uburengerazuba. Haciye iminsi 2 yaciye leta ya Alaska yaciye yibira. Acandika ngo nyamugigema yo muri Alaska. Aca yandika kandi ngo kuwa 5 mweranda. Mwibuke iyo Mana nyene yavuze ibyo, byongeye kandi yavuze yuko igisagara ca Los Angeles ko camaze gucirirwa ku rubanza, kiri ku iherezo, carashitse ku iherezo. Sinzi igihe carico, sinshobora kukibabwira, nta nubwo nzi ico nari navuze, kiretse igihe nasohoka hanze ca ndondera icanditswaho Yesu yavuze ngo, nawe Kaperinaumu widugije ushika kw'ijuru, uzomanurwa ushikanwe munsi kuzimu, kuko iyo ab'i Sodomu bakorerwa ibitangaza nk'ibyakorewe muri wewe, baba bagihari n'uyu munsi. Matayo 11:23.
kandi nk'inyuma y'imyaka 150 Sodomu yari yamaze kwibira munsi y'isi, na Kaperinaumu uyu munsi nayo nyene yaribiye mu nyanja. Kandi uwo mpwemu w'Imana nyene yavuze agakora ivyo bintu byose, yaravuze ico gihe, o gisagara c'i Kaperinaumu wiyita izina ry'abamarayika, abamarayika, mbega ingene widugije ukageza kw'ijuru, ariko uri ryabarabara hamwe n'urubuto rwa Satani. Cyandika ngo ibarabara ry'urubuto rw'inzoka. Murabona yaridugije ku bavugabutumwa ni imva. Abantu beza baja hariya bagapfa nk'utuyabo. We wiyita izina ry'abamarayika, iyo ibikorwa bihambaye cyane byakorewe ngaha, iyo bize gukorerwa i Sodomu, yobaye igihari n'uyu munsi. Ariko isaha yawe yashitse. Mwimvire neza, yashitse. Nitaba yashitse naho nzoba ndamuvugishwa w'ikinyoma, aho yiteguriye urubanza. No kuvuga Los Angeles na California. Ndibuka rya joro igihe nabona iyerekwa, nkabona umugeni imbere y'igihe. Nabonye umugwi w'abantu bambaye neza bariko baragenda mwiyerekwa, hariho umuntu ari karandaba. Nabonye avuga yuko uko kwari kubona imbere y'igihe umugeni. Nabonye baca muri ruhande, hanyuma ca ndahindukira, hanyuma naciye mbona ishengero, amashengero aduga muri urundi ruhande. Hagaragaye ishengero ryo muri Aziya, yandika ngo Efeso. O bene data, uwo mwanda mwe ntimwowiyumvira. Haci hagaragara ishengero ryo mu Burayi, ryo mw'isi, tuzuye umwanda. Hanyuma ca numva ijwi rya Rock and Roll, ryari ishengero ryo muri Amerika, yandika ngo Laodikiya. Nta n'impuzu bari bambaye, bari bafise utuntu, udupapuro nk'utw'ibinyamakuru, udupapuro twa gris, utwo bari bashize imbere ku mubiri wabo, bari bifukishije, bagenda batambukira kuri ritime ya Rock and Roll. Abigeme bo muri Amerika, ishengero. Nari mpagaze ngaho mu kugaragara kwiwe, ndiyumvira nti, o Mana, namba nk'umuvugabutumwa, ibi ari byo byiza twashoboye gukora. Ibi twarabivuze, ndibaza yuko hari nijoro umurongo ahavuga ku mugeni, igihe umugeni yarengana. O Mana, namba nk'abakozi b'Imana, ibyo ari byo byiza twashoboye gukora. Mwebwe ntimwokwiyumvira ingene nokwiyumva. Nariyumviriye nti, Mana, ese gusa noshobora kuva hano, nimba hamwe n'ibyo twakoze byose, ibyo ari byo twazanye, ibyo ari byo byatuzaniye gusa, nimba ari ibyo byavuyemwo, namba ari ibyo. Hanyuma haciye haza ba bagore bagenda barizungagiza mu mpande zose, bafise imishatsi migufi, bisize amarangi, kandi bo wamengo nibo bigeme, nibo mugeni wa Kristo. Bamaze kurengana, naciye nunamika umutwe, kuko byari biteye agahinda kubona igice c'imbere cabo, kuko icy'inyuma coco cyari kigaragara, imigongo yagendera hejuru. Naciye nunamika umutwe ndarira. Nari ngaho mu kugaragara kwiwe, kandi we yarazi yuko ndi umukozi w'Imana mu ishengero, kandi ibyo nibyo byari byazanye. Ndavuga nto, Mana, sinshobora kuraba ibintu, reka mpe nzimangane. Nuko bamaze kurengana, umwe wese yarabandanya akageza ahantu runaka bishima, gusa nkumva ijwi ryabo. Hanyuma naciye numva ikintu nka ya ndirimbo ivuga ngo shika mushira amanga. Nuko ndabye ca mbona wa mugwi w'abigeme beza bera, bambaye neza, bafise imishatsi miremire ishika ku bitugu. Bari abadamu beza batunganijwe neza, bagendera kuri ritime y'ubutumwa bwiza. Bo ryari ijambo. Wamengo yari umwe yavuye muri buri gihugu mu gihe nariko ndabatangarira. Hanyuma
nca ndabahariya hepfo bariko baraduga, nca mbona 2 canke 3 muri bo bari bavuye mu murongo, nca ndasemerera nti nimugume mu murongo. Nuko iryo yerekwa rica rirahera, narindi mu cumba ndiko ndasemerera nti guma mu murongo. Aho yandika ibuye rikomeza imfuruka, yandika ngo ritime bariko baraduga. Ngaha naho yandika ngo ku ruhande, yandika ngo bamwe bavuye mu murongo, ibihugu vyo mu gihe, aca yandika ibuye rikomeza imfuruka, no kuvuga ngo vyo mu ibuye rikomeza imfuruka. Rero ngaha ariko aratwereka yuko ibihugu bimwe vyo mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka ko biri hanze, bitari mu murongo. Aravuga kandi aca yandika hejuru, cyandika ngo the masterpiece, no kuvuga ikintu nyamukuru. Nuko vyoba biri mu Gispanyo, vyoba bisobanurwa nk'uko ivyo yanditse ngaho ngo the masterpiece. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe vy'ishengero. Aho tuzobirondera neza, turabe hanyuma iyo nsiguro. Rero murabe ivyo yanditse ngaho. Rero murabe bandanya kuvuga ngo naciye ntangura kwiyumvira ati mbega birashoboka ko ivyo vyoba biri muri kahise, birashoboka ko umugeni yoba yarahamagawe nibiciye muri ivyo biriko biraba mw'ino minsi. Uyo mugeni ategereza kubakwa kandi agakogwa mu ishusho ya Kristo, kandi Kristo ni jambo. Nivyo murabyumva, ntabwo hashobora kuba ikintu na kimwe congegwako, ntabwo hashobora kuba n'ikintu na kimwe congegwako. Umugore ntashobora kugira ukuboko nk'uko umugabo, ukundi kuboko nako kumere nk'uko imbwa. Ritegereza kuba ari ijambo ry'umwami neza nk'uko wari ijambo. Umugeni ni igice c'umukwe, umugabo ni igice c'umugabo wiwe kuko yakuwe mu mugabo. Eva yari igice ca Adamu, urubavu rwiwe. Ni nako n'umugeni ameze, ntabwo akugwa mu idini, ahubwo akugwa mu gikiriza c'ijambo ry'Imana kuri uno munsi, ukunyakugwa. Aca yandika utuburungu 2 aho yacapuye buri komeza imfuruka hamwe n'ibihe vy'ishengero. Tuje ku rupapuro rwa 39. Bagenzi, tugerageze twese tuzobe turi hariya wa munsi. Imana ibahezagire. Vyaravuzwe, bitegerezwa kuba, bizoba. Bene data, nta numwe ashaka gupfa, nta numwe ashaka kuzimira, kandi nimundeke ndababwire, ukora ivyo ukora byose, ntaco bitwaye ingene woza ngaha mu rushengero. Ivyo ni vyiza, ivyo sindabigwanya. Utegerezwa kuza mu ishengero, ubandanye uja mu rushengero, ariko ushire ku ruhande zanemeye, ubandanye uduga muri Kristo, kuko umwe mw'iyo minsi inzambi zovuga, kandi uzosanga uri kw'ishusho y'igikoko, kandi nta nubwo uzomenya ico arico, kiretse ahubwo uzoba wamaze gucererwa, kandi uko n'ukuri kuzuye. Rero vyaravuzwe yuko Los Angeles na California ko bizoja munsi y'ikiyaga, bizokwibira, kandi vyarashimangiwe yuko Los Angeles na California ko bizotwagwa, kandi ivyo bizoba kuko vyaravuzwe n'ijambo ryavuzwe. Vyongeye vyaravuzwe yuko ishengero mugeni ko rizonyakugwa, kandi bizoba, tuzonyakugwa, kuko ni ijambo ryavuzwe, kandi iryo jambo ntabwo rizokorokera hasi. Ijambo ryose Imana yavuze kandi ikabirikira rivuga, ari ryo ari amasezerano
y'abakiri bazima kuri uno munsi wa nyuma runo runganwe ruzuba ruriko rurabona ugushitswa kw'amasezerano hagati mu kiringo c'ubwami. Ijambo ryose rizoshitswa, umuzuko uzoshitswa, uguhindurwa kwacu kuzoba, kunyakugwa kuzoba. Ni kuvuga ayo masezerano yose azoshitswa, ayasigaye atarashitswa azoshitswa, kuko yaravuzwe, n'ijambo ryavuzwe, natwe turabyizera n'umutima wose, kuko iryo jambo rizohinduka ukuri muri wewe no muri jewe, n'amasezerano yacu. Rero imbere y'ivyo tuzoronka izi nyigisho zose hamwe n'iri jambo ryose dukeneye kugira ngo turonke uku kwizera ko kunyakugwa, kugira ngo turonke ubumenyi bw'ibanga ry'ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kuko kumenya iri banga nivyo bituma turonka ukwizera ko kunyakugwa. Nukore mubandanye mukorera umwami muhinda agashitsi, mufise ubwoba muhinda agashitsi, kandi mwihangane mushikame mugumbire ubutumwa ijambo. Ano masezerano yose yasezeranywe, asezeranirwa wewe nanje, kandi mwihangane mugume mushikamye, kandi mutere imbere, mutambuke mutavuye mu murongo, ahubwo mugende mutambuka muduga hejuru, ntimumanuke muduge, kuko hariya hejuru niho tuzoja tugiye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu gitabo c'imirongo we ngaho ku rupapuro rw'139 mu murongo wa 15:10 yaravuze ngo, kugira ngo ndabasomere kandi n'ibyo yaciye yandika ngaho nk'ubwo butumwa ukunyakugwa ubwo twasomye. Haravuga ngo, ndibuka ubutumwa bwanje bwa nyuma muri California, aho niyumvira yuko ntazogaruka ubundi, igihe navuga imbere y'igihe yuko Los Angeles izoja munsi y'inyanja, kandi ko niko umwami agize bizoba, iriko irarangira, iriko irafutwa, iriko irarangira. Ni sahihe sinzi igihe carico, ariko izokwibira neza neza nyuma yuko za nyamugigima, igihe zizotangura kugigima no kubomborana. Aca yandika ngaho ngo, ndabivuze bitarabo tubona ngo tubiri, Los Angeles izokwibira, izoja munsi y'inyanja. Nuko rero turiko turabona ingene buno buvugishwa bwose ingene buzogenda burashitswa muri iki gihe ca nyuma, kandi tukazirikana yuko ari nk'uko twabibwiwe na mwendata William mu butumwa bwinshi, ko ari nyamugigima ya California, ko namba atariyo naho no kuvuga ni ukuvuga ikazoba ariyo nyamugigima y'umuzuko. No mu butumwa mu gitabo c'imirongo urupapuro rw'164 agace ka 14:84 haravuga ngo, ariko ishengero umugeni ukunyakugwa no guhishurirwa. Ivyo rirabihishurirwa no guhishurirwa. Umugeni w'ukuri wa Kristo azoba arindiriye uguhishurirwa. Umugeni w'ukuri wa Kristo azoba arindiriye uguhishurirwa kukunyakugwa. Rero uko no guhishurirwa mu by'ukuri, kuko uguhishurirwa no kwizera. Umuntu ashobora kugira uguhishurirwa adafise ukwizera no guhishurirwa, kuko ni ikintu wewe uhishurirwa, wewe wahishuriwe. Yandika ngo, kwizera ko kunyakugwa, ukunyakugwa bingana uguhishurirwa. Yandika kandi ati, umugeni arindiriye uguhishurirwa kukunyakugwa. Ijambo ribereko bizefuruka n'akarongo kerekeza ngaho, yandika ngo, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabona? Ndetse kandi yandika ngo, uguhishurirwa kose kuza, aho nta kindi kintu yanditse, no kuvuga ngo turazi yuko uguhishurirwa kose kuza biciye mu muvugishwa. Rero murabona yuko umugeni arindiriye uguhishurirwa ko kunyakugwa, no kuvuga uguhishurirwa
aho yanditse ngo uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko guhishurirwaho kuza kwa mbere kwa Kristo kwaduhaye uno mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, mu kumwizera no kumwakirana ukwizera no kwizera kuronka uguhishurirwaho kuza kwa kabiri k'umwami, turonka ukwizera ko kunyakugwa, kuko ukwizera ni uguhishurirwa n'ikintu wewe ube warahishuriwe. Aho yaciye yandika ngaho ku ruhande ngo kubwo muvugishwa Mose na Eliya. Kuri jewe wari umugisha ushobora kurungikira ijambo ry'intasho kuri we Migere aho uri, ndetse nabo muri kumwe ngaho, ndetse n'abandi bose bari kubarumviriza muri kano kanya kino gikorane camwe data Migere hariya hamwe na bene data bari hariya, ndetse n'abandi bose bari, ndetse n'abazokumva ano majambo yo mwa kano kanya uyu munsi wa gatandatu 18 z'ukwa kabiri mw'uno mwaka wa 2023. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi mugume mugumbiriye ubutumwa ijambo, kugira ngo bityo vuba tube twiteguye kugira ngo turonke ibintu byose yasezeraniye umwe wese muri twebwe muri kino gihe cya nyuma, kuko ni kubw'ururunganwe ni byacu amasezerano ayo azoshitsa kuri uno munsi wa nyuma. Uru nigo runganwe ruzobona ukuragwa mu mwuzuro, nigo ruzoronka, nitwe tuzoronka ukuragwa mu mwuzuro, uguhindurwa kwacu kunyakugwa, tuzoronka ino migisha yose ku ncuro ya nyuma. No kuvuga ngo ntabwo hazoza urundi runganwe kugira ngo ruce ngaha ku mumbe w'isi ruronka ibi twe turiko turaronka, ahubwo uru nigo runganwe rwa nyuma ruriko ruraronka ino migisha mu mubiri bwite. No kuvuga ngo turiko turaronka imigisha ikomeye cyane iyo Imana yasutse kandi izosuka itazigera isuka ku wundi muntu n'umwe. Nuko rero turabanyamahirwe cyane kuba twarabayeho muri kino gihe c'ubwiza cyane. Ntugacike intege mu buzima, bandanye imbere, bandanye uja kuri meta, kuko wewe urunesha. Wewe ni wewe wanditswe mu gitabo cy'ubugabo c'umwagazi w'intama. Kubw'ivyo rero wewe uzonesha, uzoronka vuba uno mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Nuko rero mubandanye imbere kandi mutambuke mushikamye, mushikame mushiramanga. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese, kandi musengere cyane igikorane cejo kugira ngo Imana izoduhezagire cyane biciye mu byanditswe tuzosoma, ndetse n'ubutumwa tuzokumviriza ku munsi wejo. Ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda mwese.